Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Hipari mu Bufaransa hakomeje urubanza mu bujurire bw'umunyarwanda Sostene Munyemana wakatiwe igifungo cy'imyaka 24 ku byaha bya genocide. Mu gihe u Rwanda ruri mu myiteguro ya nyuma yo kwakira isiganwa ry'isi ry'amagare rizatangira ku cyumweru, imihanda yo mu murwa mukuru Kigali aho rizabera uburimo kubonekamo abakinnyi benshi b'amagare mu bihugu bitarenze 60 bazaryitabira. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9. Ayo makuru ndetse n'ayandi mu buryo burambuye no mu kanya ni Nahira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abaharanira uburenganzira n'abanyagihugu bavuga ko igitero c'indege zitajamo abadereva cagabwe ku musigiti wo mu karere ka Darfur muri Sudani cahitanye abantu n'imiburiburi 75. Ico gitero cabereye mu gisagara ca El Fasher cegezwe ku mugwi w'abagwanyi bitwara gisirikare wa RSF. Amasanamu ari ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana imibiri myinshi yazingiwe mu mpuzu zuzuye amaraso. RSF imaze igihe irwana kugira ngo ikure ico gisagara mu minwe y'ingabo za leta mu gihe intambara yo mu gihugu hagati muri Sudani igisibije. Hari amakuru avuga ko uwo mugwi ubugenzura kandi kambi y'abateshejwe izabo iri hanze gato ya El Fasher. Ufaransa bwashimye gutabwa muri yompi kumwe mu bantu bakizigenza akekwa ko igitero cagabwe ku nzu y'uburiro y'abayahudi i Paris haraciye imyaka 43 aho abantu 6 bishwe. Uwo mugabo yitwa Hisham Harb yafunzwe n'abategetsi ba Palestine bo muri Cisjordanie hagenzurwa na Israel. Umushikiranganje w'ububanyi n'amahanga w'Ufaransa Jean-Noël Barrot yavuze ko iyo ngingo yo gutabwa muri yompi yashobotse kubera ingingo ya Perezida Macron yemeye yo kwemera ko Palestina ari igihugu cigenga. Ivyo bikaba vyatumye habaho gusaba ko arungikwa. Igitero c'igisasu ntezwa ntoki n'inkoho ku nzu y'uburiro yo mu gace ka Marais i Paris mu 1982. Ico gitero caguyemwo abayahudi benshi kuruta ibindi vyose mu Faransa kuva izindi ntambara ya kabiri isi yose. Igisirikare ca Israel kivuga ko kizokoresha ingufu z'umurengera mu bitero ku muhari wa Hamas mu gisagara ca Gaza, kibwira abanyagihugu ko bosubira kuja mu manuko. Abayibonye bavuga ko habaye ibitero vyinshi mu burengero bw'ico gisagara aho Israel ivuga ko itegura kwigarurira mu buryo bwuzuye ngo irandure Hamas. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Ubwoba buriyongera mu bihumbi by'abantu bakiri mu mujyi wa Gaza aho bivuga ko humvikana ibiturika bidahagarara. Atangaza ko umuhanda ugana mu majyepfo wari warashizweho by'agateganyo ubu ufunze, umuvugizi wa gisirikare cya Israeli yongeye kubwira abahatuye kwimuka banyuze mu muhanda wegereye inyanja. Hari amashusho yamaze kujya hanze agaragaza imirongo miremire iriho abanyapalestine bagenda n'amaguru ndetse n'imodoka zuzuye ibyabo. Mu majyepfo abakihagera binubira kubura amazi meza, ibiribwa ndetse n'amahema. Umugore w'abana 2 yabwiye BBC ko babayeho mu buzima bubi n'inyamaswa itabasha kwihanganira. Sentare mpuzamakungu y'ubutungane ICJ yaronse urubanza rwunguruje rw'Uburusiya inyuma y'aho ubuyobozi bw'indege bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU buciriye urubanza mu kwezi kwa gatanu ko Moscow ariyo yarashe indege ya Malaysia Airlines MH17 mu mwaka w'ibihumbi 2017
ingingo ya ICOA ishiramwe mpuzamakungu ry'indege z'abasivile yahaye inzira imiryango y'ababuze kugira ngo isabe impozamarira. Abantu 298 barapfuye igihe iyo ndege yaraswa igisasu cyo mu bwoko bwa za misile mu karere k'ubuseruko bwa Ukraine kari karigaruriwe n'Uburusiya. Itohoza ryo mu mwaka w'2016 ryavuze ko ivyo bigwanisho vyavuye i Moscow. Ubushikiranganje bw'ububanyi n'amahanga bw'Uburusiya bwarakanye iyo ngingo ya ICOA. Perezida Putin yamye ahakana ko ataruhara yagize muri iyo mpanuka y'indege. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Akanama k'ubumwe bwa Buraya kateguye ibihano bigira 19 ku Burusiya bigamije gukomeza amategeko agenga gushora hanze amasoko ntanganguvu no kuronka uburyo n'ubuhinga bikoreshwa mu ntambara bugwana na Ukraine. Umukuru w'ako kanama Ursula von der Leyen yahimirije ibihugu binyamuryango kwemeza vuba ivyo bihano kugira bashira igitsure ku Burusiya bwemera ibihano ibiganiro byo guhagarika intambara. Ni inkuru ya Dani Abahad mwumva mw'ijwi rya Siriyake muhawe nayo. Kimwe mu bigize ivyo bihano no kubuza ko Uburusiya buronka amahera ava mu bitoro abufitiye akamaro kanini mu mahera akoreshwa mu vya gisirikare. Akanama kumwe bwa Buraya gasaba ihagarikwa ryo kugura gaze y'Uburusiya ku bihugu bigize iryo shirahamwe. Ako kanama kazohana ayandi makompanyi menshi ayo hagati no hanze y'Uburusiya abandanya akorana urudandazwa n'ico gihugu rw'igitoro arenze ku bihano bwafatiwe hamwe n'amato arenga 100 akoreshwa mu gutwara igitoro rwihishwe. Izi ngingo zifashwe mu gihe President Trump ariko arahatira ibihugu bigize ishiramwe ryo kwivunira umwasi hamwe OTAN guhagarika kugura igitoro c'Uburusiya imbere yo kuvuga ko yiteguye gushira mu ngiro ivyo bihano. Ibi bihano vy'ubu vy'umwe bwa Buraya naho vyokwemezwa bisa n'ibidashobora kumushika ku nyota. Umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas azotanga ijambo mu nama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU akoresheje ubuhinga bwa video mu ndwiza inyuma yaho Amerika imwimiye viza yo kuja i New York. Abagize inama nkuru y'iryo shirahamwe baciye bafata ingingo yemerera Bwana Abbas gufata ijambo mu nama y'abakuru b'ibihugu ari kure. Mu kwezi guheze Amerika yavuze ko Bwana Abbas n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu 80 zo muri Palestina bankiwe guhabwa viza kubera utwigoro bagize ngo ibindi bihugu vyemera igihugu ca Palestina. Jacques urakoze Nina Hiradukunda kuri yo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu Bufaransa i Paris ahakomeje urubanza mu bujurire rw'umuganga w'umunyarwanda Sostene Munyemana wakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 24 ku byaha bya genocide. Iburanisha ry'umunsi ryibanze ku buhamya bw'impuguke n'abanditsi banditse ibitabo kuri genocide yabaye mu Rwanda mu 1994. Uyu muganga yahoze ari inzobere mu kubyaza abagore mu bitaro by'Ibutare mu majyepfo y'u Rwanda, nyuma aza guhungira mu Bufaransa aho yakomeje akora nk'umuganga kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Umunyamakuru wacu Alain Majesté Barenga yari mu rukiko i Paris adutegurira inkuru ikurikira. Mu rubanza guno musi Sostene Munyemana asanzwe yitaba avuye mu gasho yaje imbere y'abaje kumviriza ugo rubanza wesheje amapingu nkuko vyamye kuva urubanza rugitangura. Yinjiye mu cumba c'urubanza yambaye impuzu zisanzwe zitari z'abanyororo, yambaye ishati yoroheje y'amaboko magufi ya kaki n'ipantaro ya kaki. Sentare yashimye kumviriza abahinga ku vyabaye mu gihugu c'u Rwanda mu gihe ca genocide bose n'abanyaburaya. Wa mbere yumvirijwe n'umubirigi Alain Verhagen, umwigisha w'amakaminuza akaba n'umuhinga w'akarere k'ibiyaga binini. Bwana Verhagen yakora mu ishiramwe ritabara imbabare MSF Médecins Sans Frontières igihe ca genocide, yumvije nk'umuhinga w'ivyabaye. Mwijwi rishimitse yavuze ko genocide yateguwe kuva kera, uravye uko abantu bafatwa imbere ya 1994, amajambo abibigwanko yo kwankisha abatutsi, imyimenyerezo ya gisirikare n'ukuntu ibigwanisho vyabwe insoresore zari zishigikiye ubutegetsi bwa President Habyarimana w'ico gihe. Verhagen yabwiye sentare ko genocide itiyadukije wari umugambi wari wateguwe wo guhonya abo mu bwoko bw'abatutsi guhera mu ntango y'igihumbi
1990 aho yiboneye n'imivyimba mu gihe ca jenoside ari mu Rwanda. Hakurikiye Hervé de Guin mu Faransa w'imyaka 61, umumenyesha makuru akaba n'umwanditsi kuri kahise ka jenoside ku Rwanda. De Guin yahoze ari mu nzego z'ishiramwe rigwanya agateka k'abamenyesha makuru ku isi RSF, yasabye sentare kwitondera abatangabuhamya bava mu Rwanda ko bigaragara ko bamwe muri bo batigenga, aho hariyo benshi bategekwa ivyo bavuga. Bwana De Guin yavuze ko mu Rwanda atabwigenge bw'imesha makuru biharangwa, abatavuga rumwe na leta bategetswe kunuma. Bigoye cyane ko hoza abatangabuhamya boza kuvuga ibitandukanye n'ivyo leta ya Kigali ivuga kubera kumvo z'umutekano wabo, aho yiyemereye ko yiboneye matohoza yakoreye ku butaka bw'u Rwanda ko abatangabuhamya bamwe bafise indimi zibiri kubera ubutabera, uburenganzira no kwishira no kwizana bitaba mu Rwanda. Hakiyongera ko nabo batangabuhamya mu rubanza bavuga ivyo babwiwe n'ivyo leta ya Kigali bishaka. Yasavye sentare n'inyankamugayo zizoca urwo rubanza kuba amagabo ku batangabuhamya bazoza muri urwo rubanza, kuko bigoye kuvuga ukuri mu Rwanda umutekano ukaguma ukingiweko. Hakiyongera ko n'abamesha makuru botanze inkuru nyayo benshi bari mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kigali. Sostene Munyemana yahoze ari umuganga w'abagore ku bitaro vya kaminuza y'u Rwanda, yabanije akazi kiyo mu gihugu c'Ubufaransa gushika kukuruke mu 2022. Tegekanijwe ko urubanza rwiwe bizoruvamwo bizomenyekana itariki 24 z'ukwezi kwa 10 uno mwaka wa 2025. Ipari mu Bufaransa, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Gusa dukosore gato kuri urwo rubanza rwa Sostene Munyemana. Mu nkuru twabagejejeho ejo n'ejo bundi twari twavuze ko umwanditsi Charles Karemano ari umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko uyu munsi yadutelefoniye atubwira ko iyo twavuze atari byo, ko we ari umwanditsi wandika ibintu uko abibona. Dukomereze mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda nyine, mu gihe u Rwanda ruri mu myiteguro ya nyuma yo kwakira isiganwa ry'isi ry'amagare rizatangira ku Cyumweru. Imihanda yo mu murwa mukuru Kigali aho rizabera ubu irimo kubonekamo abakinnyi benshi b'amagare bo mu bihugu birenga 60 bazaryitabira barimo kwimenyereza imihanda mu gihugu muri rusange no muri Kigali by'umwihariko. Inkuru irimo kuvugwa cyane ni iri rushanwa. Umunyamakuru wacu Samba Cyuzuzo uri Kigali yaduteguriye inkuru ikurikira kuri imyiteguro ndetse nuko abakinnyi bwabo biteguye. Turiteguye kuzahagarara u Rwanda neza, kagira icyo tuzakora cyaheshishe mu Rwanda. Uwo ni Saverine Nirere, numwe mu Rwanda ruhanze amaso mu ishanwa ry'isi ry'amagare rigiye kubera mu Rwanda mu cyiciro cy'abagore babigize umwuga. Ku myaka 23, Saverine akina mu ikipe yitwa Amani muri Kenya. Umwaka ushize yitabiriye irushanwa ry'isi. Mu kwezi gushize yegukanye Tour de Windhoek muri Namibia. Ari mu bakinnyi beza u Rwanda rufite ubu ngubu. Ariko muri irushanwa rizatangira ku Cyumweru rigasozwa ku kindi Cyumweru, azahura n'abakomeye bo ku rwego rw'isi nk'uko abivuga. Ariko harimo nk'uriya mukobwa yatsinze Tour de France uyu mwaka, Pauline na Marianne Vos, n'abakobwa bakomeye bakina mu matima akomeye ku isi, bakina za Tour de France, za Giro d'Italia y'abakobwa, za Paris-Roubaix bakazisoza kandi ku mwanya mwiza. Nitujyamo nibo tuzaba tureba. Imihanda y'ingenzi muri Kigali aho amagara azanyura hariranga. Imyiteguro yashyizwemo imbaraga mu buryo bugaragara. U Rwanda rurashaka kwereka isi ko Afurika ishobora kwakira imikino nk'iyi ku nshuro ya mbere ihabereye ikagenda neza. Imihanda mikuru muri Kigali ubiri kunyuramo amatsinda menshi y'amakipe y'ibihugu birenga 60 byo ku isi yaje muri iri siganwa. Mu byiciro by'abana, abatarengeje imyaka 23, abagabo n'abagore barimo kwimenyereza aho bazaca. Bigango Valentin, Vice President w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda, avuga ko bijyanye n'imyiteguro ubu bari mu byanyuma. Ako dufatanyije twese gutegura, turi gushyiraho utudomo twa nyuma. Yumvikana ko competition iri ku rundi rwego. Umwe mu batoza b'ikipe y'igihugu y'amagare, Felix Sempoma, akaba n'uwakinnye cyane uyu mukino mu myaka yo hambere, avuga ko bizeye ko abanyarwanda bazakora amateka. Ubu ngubu rero turi mu Rwanda imbere y'abanyarwanda, imbere y'abafana bacu. Ntabwo tuzakoresha ko dushoboye kose rero kugira ngo byibuze uyu mwaka w'amateka nuko umunyarwanda azitwara neza muri shampiyona y'isi. Haba mu bajinioro, haba muri U23, haba muri elite. Saverine we avuga ko we n'abagenzi be biteguye gukora ibishoboka byose bakitwara neza. Nge ku giti cyanjye magaze neza, naritoje bihagije, ibyo nari nkeneye guhabwa cyangwa kubona narabibonye. Ku ruhande rwa ekipe yanjye nk'abakobwa bagenzi banjye turiteguye kuzahagarara u Rwanda neza, kagira icyo tuzakora cyaheshishe mu Rwanda. Mu cyumweru kimwe irushanwa rizamara,
amashuri yo mu mujyi wa Kigali azaba afunze, abakozi basabwe gukorera mu ngo zabo no kuza ku mihanda gufana abasiganwa. Nta gushidikanya ko iki ari cyo gikorwa kinini cya siporo u Rwanda rwakiriye mu mateka. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:44 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tukiri ku makuru yerekeranye n'imikino, ikibuga cy'umupira w'amaguru Stade Intwari cyo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi cyasubiye kwakira inkino mpuzamakungu nyuma y'imyaka 4 gihagaritswe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF. Ico kibuga kikaba carasanuwe kugira gikwize bisabwa byose na CAF ndetse na FIFA. Urukino rwa mbere rwahakiniwe uyu munsi rwahuje intamba mu rugamba z'abigeme batarenza imyaka 20 hamwe n'umugwi nserukiragihugu wa Zambia w'abigeme batarenza iyo myaka nyene. Ni inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Ako na kanyamuneza k'abakunzi umupira w'amaguru muri Stade Intwari baje kurorera urukino rwa mbere rubereye muri ico kibuga inyuma y'imyaka 4. Urwo rukino rwahuje abigeme b'imigwi nserukiragihugu y'u Burundi na Zambia y'abigeme batarenze imyaka 20 mu nkino zo gukuranamwo mu kurondera itike y'igikombe c'isi ku bigeme kizobera muri Pologne. Bakunzi umupira w'amaguru mu Burundi ku bwanje ndabona ko iteka ku gihugu cy'u Burundi bwa mbere ubugira kabiri na karusho kanini kandi karekare ku gihugu cy'u Burundi ko cyatewe iteka n'amakungu kikizerwa mu isi nzima nashikakira match mpuzamakungu nk'ibindi bihugu biteye imbere. Jewe ku bwanje ndanezerewe cyane gose, fise umunezero, ni ibintu tutari tumenyereye tweruka kera, turiziye ko tuza kunezerwa n'abakinyi b'intamba mu rugamba kandi ko baza kutunezereza. Jewe nkuko ndumwigeme na cyane ko bitangujwe n'abigeme n'umunezero kuri jewe. Ku bw'icegera cy'umunyabanga mukuru w'ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi ngo ibintu vyinshi vyarakozwe muri ico kibuga kugira cemegwe vyimfata kibanza na FIFA hamwe na CAF. Elize Niyubahwe n'umusezero ubwa mbere bwo wemewe na FIFA, ivyo bita perouse synthétique certifiée. Ico ni cambere. Hariho kandi ziya ntebe abakinyi basurira abandi bicara ko byo bita bande touche, navyo ni biri ku buryo bugezweho. Hakaba kandi inkino zimwe zohora ziba mu masaha y'ijoro, harashizweho ibijanye n'umuyaga nkuba zobonesha izo nkino. Hariho kandi uburyo bwa internet, inkino ziriko ziraba abazokenera internet bose bazoshobora kuyikoresha. Harimwo abakomisere b'inkino, harimwo abamenyesha makuru n'abandi bose batandukanye. Ibindi bikuru byahabaye no gushiraho ivyuma bifata amasanamu y'imbere muri stade mu vyumba bitandukanye byo mu nyubako ya stade hamwe no hanze ya stade, ibi bita camera de surveillance, kuko ino stade iriko kamera zababa 100. Uburundi bugiye kunguka vyinshi kuko hanze Uburundi bwakiniramo inkino ikibuga cyakotwa amadolari ari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 12 nkuko Elize Niyubahwe abandanya bivuga. Bwa mbere bwo yahomba amafaranga yinjira ku kibuga y'amatike, igacihomba kandi nayo mafaranga igiye gutanga hanze itari kuyatanga, kuko hariho gukota amahoteli, hariho gukota imiduga kuyunguruza muri ivyo bihugu vyo hanze, hariho na cane n'amatike y'indege. Ikibuga Intwari gifise umusesero w'ikizungu wemewe na FIFA, kikaba gisakaye igice kimwe mu bwuga mu bw'iteka. Ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rivuga ko ico kibuga gishobora kwakira abantu bashika 12,500 bose bicaye. Urukino guno munsi ariko nta bantu benshi bagwitavye. Patrick Waso i Bujumbura. Reka noneho twumve uko byifashe ku zindi mbuga z'imikino n'amakuru ugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru yaraye ikomeje. Ikipe ya APRFC yatsinze Gicumbi bigoranye ibitego 2-1. Mbere yaho gato Gorilla yari yanganyije na Mukura igitego 1-1. Mu Rwanda kandi ikipe ya Rayon Sport ejo izahura n'ikipe ya Singida Black Stars
yo mu gihugu cya Tanzania, umukino ubanza mu majonjora yo guhatanira igikombe cya Confederation. Singida niyo iherutse gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Mu makipe yo mu karere, Flambeau du Centre yo mu Burundi izabiri iwayo ikazakina na Al Akdal Sports Club yo mu gihugu cya Libya. Azam yo muri Tanzania izahura na El Merreikh Bentiu yo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ku mugabane w'Uburayi, imwe mu mikino ya Champions League yarayibaye, ikipe ya FC Barcelone yatsindiye mu Bwongereza ikipe ya Newcastle United ibitego 2-1. Ni ibitego byombi byatsinzwe na Marcus Rashford. Nibyo bitego bya mbere Rashford atsinze muri Champions League mu myaka inishize, bikaba n'ibitego bya mbere atsinze kuva yagera mu ikipe ya Barcelone nk'intizanyo avuye mu ikipe ya Manchester United. Manchester City yo yatsinze Napoli ibitego 2-0. Shampiyona y'Ubwongereza ya English Premier League izakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino ukomeye n'uzahuza ku cyumweru ikipe ya Arsenal yakira ikipe ya Manchester City ku kibuga cya Emirates. Ibindi kuri iyo mikino reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Arsenal itsinda Manchester City. Mikel Arteta azaba abaye umutoza wa mbere mu mateka umaze imikino 5 ya shampiyona adatsinzwe na Pep Guardiola. Ibi ntazi neza ko bishobora no kumufasha mu nzira yo gushaka ikamba rya Premier League ku nshuro ya mbere mu myaka irenga 20. Imyiteguro ishingiye ku gutsinda umukino, ibyo nta shiti. Man City yari yaragize Arsenal burimiro ntirayitsinda kuva muri 2022, kandi umwaka ushize wabaye umwe mu mibi yaranze imitoreze ya Pep. Cyakora uyu munyespanyol ufatwa na benshi nk'umwe mu batoza b'intashyikirwa mu bihe byose avuga ko uyu mukino atari uwo gupfa no gukira mu rwego rwa ruhago. Umva impamvu. Mu bikombe 6 bya Premier League natwaye, ndatekereza ko 4 cyangwa 5 muri byo mu kwezi kwa 12 n'ukwa mbere twari inyuma ya Liverpool na Arsenal, ariko byarangiye tubyegukanye. Niyo mpamvu ikinshishikaje ubu ari ukubona ikipe itera intambwe imbere buri munsi. Ntituzatwara Premier League ku cyumweru, nta nubwo kandi tuzayitakaza ku cyumweru. Usibye iyo ntwaro y'ubunararibonye ya Pep, icyongera igitutu kuri uyu mukino ukomeye cyane ku makipe yombi nuko yatoza yatsinzwe imikino 2 muri inamaze gukina. Hagati aho, ejo kuwa gatandatu Liverpool, ikipe rukumbi ifite amanota yuzuye 12-12, izabimburira izindi yakira Everton kuri Stade Anfield mu mukino uzwi nka Merseyside. Umutoza David Moyes wagiye gutoza Everton ku nshuro ya 2 kuva yirukanywe na West Ham ntaratsindira Liverpool Anfield mu mateka y'ubutoza bwe mu makipe yose yatoje. Tottenham izasura Brighton ku gicamunsi. West Ham yo iri mu kaga ko gutsindwa umusubizo, izabiri iwayo ikina na Crystal Palace itaratsindwa na rimwe kuva shampiyona yatangira. Ni mbere yuko Manchester United icekirana na Chelsea ku mugoroba kuva ku itariki ya 16 z'ukwa gatatu. Manchester United ntiratsinda umukino itahawemo penalty cyangwa ikipe bakina itabonye ikarita itukura ngo isigarana abakinnyi batuzuye mu kibuga. Ariko igishobora kuba umuhigo uteye kimwaro kurusha indi nuko Red Devils itaratsinda imikino 2 yikurikiranyije kuva Ruben Amorim yahabwa akazi ko kwitoza mu kwezi kwa 11 ku mwaka ushize. Nyamara isa niyagize kudatsindwa na Chelsea ndahiro yayo. Kuva muri 2013 The Blues ntiracyura intsinzi kuri Stade Old Trafford, ibintu bishobora guhindurwa na Alejandro Garnacho, umwe mu bahoze bakinira Manchester United waguzwe na Enzo Maresca mu kwezi kwa 8. Mu yindi mikino ku cyumweru, Sunderland ihimbwa injangwe z'umukara Black Cats izakira Aston Villa itaratsinda cyangwa ngo yinjize igitego, mu gihe umutoza Eddie Howe wa Newcastle azaba ari mu mujyi wo ku cyambu cy'amajyepfo y'Ubwongereza gukina na Bournemouth yahoza anatoza. Urakoze cyane Prudence. Oreze ku mutoza Jose Mourinho wagarutse mu ikipe ya Benfica nk'umutoza mukuru wayo nyuma y'imyaka 25 ayivuyemo. Hari mu mwaka w'2000 yari yayitoje imikino 11 gusa, atsindamo imikino 6 mbere yuko yegura. Murabyibuka kandi ko Mourinho yanatoje ikipe ya FC Porto akahubakira izina kuko yayihesheje igikombe cya Champions League mbere yuko yerekeza mu ikipe ya Chelsea yatoje mu bihe 2 bitandukanye. Urakoze Yves Bucyana kuri amakuru y'imikino ndetse na Prudence Ngiyumva mwari mufatanije. Reka rero tugome aho i Kigali mu kiganiro Baza Muganga. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Pironi ni uburwayi bufata imyanya y'ibanga y'abagabo. Uwatwandikiye yifuza gusobanukirwa. Uyu mugoroba turi kumwe na muganga Innocent Nzeyimana mu bitaro MBC. Indwara ya la pironi cyangwa se Peyronie's disease
ni imwe mu ndwara ifata ku gitsina cy'abagabo. Ni igihe imikaya yo mu gitsina ikomeye ikamera nk'aharimo inkovu, nk'uko inkovu iba imeze, hanyuma igakoramo akantu kameze nk'akabyimbye gakomeye, hanyuma bikaba byagira ingaruka zitandukanye mu buryo igitsina kimeze n'ibindi yenda tuza kugarukaho. Rero ubwo burwayi bwaba buterwa n'iki? Ibibutera ntago bizwi neza, ariko kimwe mu bitekerezwa ni ugukomereka kwa hato na hato bita microtrauma. Mbese umuntu ashobora kugira udukomere duto duto dushobora kuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina tuvuge, hanyuma mu gihe cyo gukira noneho umuntu agakora inkovu, kuko abantu ntabwo bakora inkovu mu buryo bumwe bitewe n'umubiri wabo. Icyo ni kimwe. Ibindi bitekerezwa bishobora kubitera harimo ibyo twita genetic predisposition, imiterere y'umubiri, indwara zitandukanye z'imikaya zibasha kubitera. Abantu banywa itabi, bafite diyabete, baba bafite risiki iri hejuru yo kugira icyo kibazo. Ikindi navuga nuko ni indwara iza ku myaka igiye hejuru mo gatoya. Birashoboka ko n'umuntu yayigira mbere, ariko akenshi guhera nko ku myaka 40 kuzamura. Muri rusange ariko bakavuga ko ari indwara ishobora gufata muri 3 kugera ku 9% ry'abagabo. Urumva ko ntabwo ikabije cyane, ariko ni indwara ihari. Umuntu arabimenya ku buryo yajya kwa muganga hakiri kare? Navuga ngo ibimenyetso. Yego, ibimenyetso byayo icya mbere ni ukugira akantu kadasanzwe wumva mu gitsina kameze nk'akabyimba ariko gakomeye, munsi ni mini plaque kari munsi y'uruhu mu gitsina, ntabwo kaba kari ku ruhu, ariko mo imbere ushobora kugakoraho ukakumva. Hanyuma ikindi kimenyetso gishobora kuba kwigonda kw'igitsina, ni ukuvuga ha hantu hari iyo plaque ntabwo harambuka. Tuvugiye mu gihe igitsina gifashe umurego ko ntiharambuka, bivuze ko harambuka uruhande rumwe hanyuma ukabona igitsina kirigonze, kenshi kigondera kuri urwo ruhande ruriho ikibazo. Icyo kikaba ikindi kimenyetso. Ikindi ni uburibwe, cyane cyane iyo bikiri mu ntangiro mu mezi ya mbere, ko twavuga ko ari indwara igira faze ebyiri, iri ishobora kugera ku mezi 12. Icyo gihe ni nkaho biba biri kwikora cyane, ushobora no kugenda wumva iyo plaque yiyongera ndetse ukagira n'uburibwe. Ariko nyuma cyangwa acute tangira noneho kwistabiriza, ni nkaho twavuga inkovu iri kumenyera, hanyuma uburibwe bukagabanuka bigahagarara no gukura. Ikindi kimenyetso kiza nyuma bitewe n'uburyo uburwayi bukomeye, ushobora kugira ibibazo mu kugira umurego, hanyuma ukabona ko hari impinduka zabaye. Ndetse uko kwigonda twavugaga hari igihe gukabya ku buryo n'umuntu atabasha gukora imibonano mpuzabitsina. Rero ipironi ifata imyanya y'ibanga y'umugabo iravurwa, ufite icyo kibazo mumufasha mute? Iyi ndwara iravurwa bitewe n'urwego biriho. Iyo bikiri ku rwego rwo hasi dushobora no kubireka tugategereza, tukabireka kuko ubwabyo bishobora kwistabiriza, cyangwa bikaba bitari ku rwego bibangamye cyane. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi rero iyo bikabije hashobora kubaho bwo gukoresha imiti dutera muri iyo nkovu kugira ngo yorohe, kwa kwigonda bwa buribwe bukaba bwagabanuka. Hanyuma iyo ibyo bidakunze, ubwo ni mu gihe uburwayi buri ku rwego rwo hejuru, icyo gihe noneho hakenerwa gukoresha uburyo bwo kubaga. Icyo dukora rero mu kubaga ni ugukuraho ya plaque cyangwa kimwe twise inkovu kizamo imbere, tukagikuraho. Ariko urumva iyo kivuyeho hari nk'agace kaba kavuyeho gatwikira igitsina munsi y'uruhu, mbese kamwe muri membrane zitwikira. Icyo gihe dushaka ikindi kintu tugasimbuza, kuko haba hagomba gufungwa neza, kuko hadafunzwe neza kubasha gufata umurego bishobora kugorana. Ibyo rero ni ibintu bikorwa bwa nyuma, ibindi byananiranye, ariko ni ibintu bikorwa kandi bigakunda. Muganga Innocent Nzeyimana wasobanuraga ku burwayi bufata imyanya y'ibanga y'abagabo bita pironi, arakoze rero. Dushimiye kandi n'uwatwandikiye. Muramuke neza.
urakoze Yvette Kabatesi na muganga Innocent Nzeyimana mu kiganiro cya baza muganga. Nababwira gusa ko ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzababwira ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Burundi. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengyumva. Amakuru yacu arakomeje mu mpera z'icyumweru ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com. Amakuru kuri radio azagaruka ku wa mbere. Mwakoze cyane witamo BBC Gahuza Imiryango.